Abarundi benshi turabizi, ariko mu myaka irenga 20 Uburundi bwarongowe n'abategetsi babiri kandi bose bava mu mugambwe umwe ari wo CNDD-FDD. Aho mu mwaka wa 2005 hatanguye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Hanyuma mu mwaka wa 2020 akorerwa mu ngata na Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Bose baravuze ko bashaka Uburundi burangwamwo amahoro, iterambere n'ubutungane, ariko ingendo zabo, ibikorwa vyabo nivyo basize inyuma vyagiye bitandukana. Muri iki kiganiro cy'uno munsi rero tugiye kurabira hamwe Uburundi hagati y'amateka y'intwaro n'ivyizigiro vyo kuri Petero Nkurunziza hamwe na Evariste Ndayishimiye asanzwe aramutswa iki gihugu cy'u Burundi uyu munsi tuvugana. Ariko tukiri ngaha ndakwibutsa ngo ubanze ukore subscribe kuri YouTube channel yanyu ya Mahango TV, hanyuma jewe tugiye kubana nikadasobwa n'ivyanditse muri dictionnaire, ubumenyi no kubasiriduka akaba ari byo ndakwifuriza. Hanyuma Abel Uwiringiyimana niko nitwa, ndaguhaye ikaze. Uko bigenda kose bama baca umugani mu Kirundi ngo nta vyera ngo de. Ni nayo mpamvu muri documentaire tugiye kurabira hamwe ivyagiye bigenda neza kuri izi ntwaro zose zibiri hamwe n'ivyagenze nabi, ariko icitonderwa nuko atawe tugiye kurushanisha uwundi, ahubwo tugiye kurabira hamwe muri make ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi uhereye ku ntwaro ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza kugeza uyu munsi kuri Evariste Ndayishimiye. Mbega Nkurunziza yakoze iki? Ni ibihe bitagenze neza? Hanyuma nyakubahwa Evariste Ndayishimiye akoze iki? Ni ibihe ariko arakora muri iyi minsi? Ni ibihe bitariko biragenda neza? The president, and I think that when I am president here, tomorrow I will not be the president, but the people will remember what I have done for them, and it will be a good example, and the others can continue our way. Duhereye rero kuri nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza ku ntwaro yiwe yarubatse amabarabara mashasha nk'akarorero Bujumbura, Gitega, Ngozi, Bugarama, Rumonge. Ku ntwaro yiwe kandi yarashize imbere ivy'amavuriro nk'akarorero ivuriro rya Muyinga, Kirundo, Karusi hamwe n'ayandi mavuriro menshi. Amashure menshi yarubatswe, abana biga ku buntu, amashure mato mato ariyo Ecole Fondamentale. Ku ntwaro ya Nkurunziza kandi abavyeyi baratanguye kwibaruka ku buntu, hanyuma abana bari munsi y'imyaka 5 nabo baravugwa ku buntu. Ivyo ni ibintu vyinshi yakoze kandi abantu b'abanyagihugu baravyishimiye. Ivyo bikorwa byose maze kukubwira ngaho inyuma byaragaragaje intambwe idasanzwe mu kubaka igihugu, ariko kandi hari n'ibibazo vyinshi vyagiye vyibonekeza mu micungararo imwe igize igihugu, aho hari nka bamwe bavuze ko amafaranga y'igihugu yagiye aho atarategerezwa kuja, ngo kubera ko hari ibibazo nyamukuru vyari bihanze abene gihugu vyari kwihutirwa gukemurwa gusumba uko yari kuja kubaka amabarabara. Ngo usivye n'ivyo byo kuja kuyubakisha amabarabara, ngo ahubwo hariho n'ibikorwa vyinshi vyatanguye ngo ariko vyagiye bitamaririrwa. Tugiye kuri Evariste Ndayishimiye kuvyerekeye ibikorwa vy'iterambere, ngo imbere yuko nyakwigendera Pierre Nkurunziza ava ku butegetsi hari ibikorwa vyinshi yari yaratanguye ariko kandi bitari bwaherahezwe, ari navyo Evariste Ndayishimiye yahereye ko abiheraheza igihe yarashitse ku butegetsi. Bivugwa ko kandi yongereje ibikorwa mu gukwiragiza umuyaga nkuba hamwe n'amabarabara mu ntara nshasha zari zihejeje gushingwa arizo Butanyerera, Burunga, Buhumuza, Gitega hamwe na Bujumbura. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye kandi bivugwa ko yasubije ibikorwa vya budget ibanki y'ugwaruka hamwe n'abakenyezi kugira ngo bashobore kubona akazi. Yarakoze cyane kandi akora ibishoboka vyose kugira ngo yugurure imigenderanire mpuzamakungu hamwe n'igihugu cy'u Burundi, na cyane ko cyari kigize iminsi baragishize muri embargo kubera ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza byavugwa ko kitaciye mu mategeko, ari navyo vyari vyaratumye ibihugu bimwe bifatira ibihano u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2020 rero aho Evariste Ndayishimiye agiriye ku butegetsi, Uburundi bwagiraniye amasezerano y'ubutunzi n'ibindi bihugu vyinshi harimo nka Qatar, Tanzania, Misiri hamwe n'umuryango wa EAC. Iyo hakozwe rero umwihwezo w'ivyakozwe kuva mu mwaka wa 2005 CNDD-FDD ija ku butegetsi kugira uyu munsi mu mwaka wa 2025, ibinyamakuru vyinshi vyerekana ko Ndayishimiye atashoboye kubaka vyinshi cyane nk'uko Nkurunziza yabikoze, ariko ashimika ku micungararo myinshi y'igihugu guhindura uburyo ibintu bikorwa kugira ngo ivyari vyaramaze gutangura birangire. Ndabizi neza ko utaravyibagira, ahubwo mbaye bo bikwibutse ko kuva mu myaka 20 iheze Uburundi bwategetswe n'aba bategetsi babiri,
aribo ba nyakubahwa Evariste Ndayishimiye hamwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza. None kuri izi ntwaro zose zibiri, mbega umutekano n'ubutungane byo vyari byifashe gute? Ku ntwaro ya Nkurunziza kuva mu mwaka w'2005, Nkurunziza yarakoze ibishoboka vyose abenegihugu basubira gusinzira, yaragarukanye amahoro mu gihugu cari gihejeje kubamo intambara. Ariko mu mwaka wa 2015 ibintu vyarasubiye ibuti ngo kubera ko yashaka manda igira gatatu, haje umutekano muke, abenegihugu benshi barahunga. Ico gihe rero abenegihugu benshi bavuga ko ubutungane bw'igihugu bushingiye ku mugongo wa CNDD-FDD, ariko kandi ngo abenshi ntibigira baronka aho bavugira kugira ngo babashe kwiyamiriza ubutungane butakora neza muri ico gihe. Kuri nyakubahwa Evariste Ndayishimiye rero hoho byari bimeze nkaho umenga bije bitanga icizere, kuko yazanye ico bita zero corruption. Abenegihugu rero benshi bari bizeye ubutungane bw'ukuri, ngo ariko kugeza uyu munsi abenshi baracarindiriye ubwo butungane. Ariko kandi nubwo bimeze uko, nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yakunze kumvikana mu mvugo yo gukundisha igihugu n'imigenderanire ya demokrasi. Ariko kandi nubwo bimeze uko, abenegihugu benshi bidoga bavuga ko iyo ari imvugo gusa itagira ibikorwa bishemeye, kuko ngo arabivuga akenshi bigaherera iyo nta kintu na kimwe cigira gihinduka ku vyaba yavuze. Nta no kumaramara mwumva, ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abenegihugu konka amaraso imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvya? Mu bisanzwe rero tukiri ngaha, aba bakuru b'ibihugu bose uko ari babiri ubiravye barafise aho bahuriye, bose barakoze ivyiza, nubwo biboneka ko umwe yarafise inguvu nyinshi zo kubaka, uwundi nawe akaba yarafise inguvu nyinshi z'intumbero yo gutunganya neza ibitari vyarakozwe neza. Birashoboka ko kugira ngaha uko bigenda kose uramaze kumva itandukaniro rihari hagati ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza hamwe na Evariste Ndayishimiye, canke niba atari n'itandukaniro uramaze kubona isano rihari, bose bafitaniye aho bahuriye. Niba utavyumvise neza, ndakwinginze ngo usubire inyuma uvyumvirize kugira ngo ubitahure. Ariko iki kiganiro ndakwizeza ko kiza guhera wamaze kumenya vyose uko vyifashe. None muri iyo myaka yose 20 ubuzima bw'abenegihugu bwo bwari bwifashe gute? Navyo reka tuvyinjiremo. Ku vy'ukuri ntawo bideha ko kuva mu mwaka wa 2005 Pierre Nkurunziza agishika ku butegetsi, ubuzima bw'abenegihugu uko bigenda kose bwarahindutse, kubera ko ico gihe abenegihugu batanguye kubona agahengwe, baruhuka kuza bikorera intundura ku mutwe bahunga, kubera ko ndizera neza yuko umwana yavutse mu mwaka wa 2008 inko ashobora kuba yayumvise irashwe mu gihe haba ari ku Noheli honyene, canke niba bishoboka ko umusoda ahirasa yishimisha, ubanza ariho yayumviye. Uretse umutekano gusa, ahubwo abenegihugu benshi baratanguye kuja ku mashure, barabona amavuriro, barabonye kandi n'amabarabara mashasha, ariko ubuzima bwabo ntibwateye imbere cyane. Kandi icyo umenya nuko ibiciro nico gihe byaraduze, nubwo utobigereranya n'iki gihe. Abavyeyi n'ugwaruka rwinshi rutagira akazi ico gihe babandanya bibaza vyinshi, na cyane cyane ko kubura akazi kugwaruka ariko ruririmbo rwari ruhitinze cyane havuye Burundi bwacu. Mu myaka ya nyuma ya Pierre Nkurunziza, aha twovuga guhera mu mwaka wa 2015 tugenda mu mwaka wa 2020, Nkurunziza ntiyaracizigirwa n'amakungu, akaba ari navyo vyoba vyaratumye amakungu afatira ibihano Burundi. Kuri Evariste Ndayishimiye rero, we bivuga ko ariko aragerageza gukura igihugu mu bwigunge, yashize imbere uruhara rw'ugwaruka, amashirahamwe atari ya leta ONG hamwe n'abikorera ivyabo. Bivuga ko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguje imigambi myinshi y'iterambere mu ntara nshasha, ariko kandi bikavuga ko ivyo bikorwa bitaragera kure, ariko ngo vyaramaze gutangura. Mu bisanzwe rero turavye ivyigwa vy'amateka vyerekeye Uburundi, ivyo vyigwa vyerekana ko Nkurunziza yakoze ibikorwa bidasanzwe kandi bishimishije, nubwo hariho ibitagenze neza. Bikavuga ko Nkurunziza yubatse amabarabara, ariko intwaro yiwe yari ifise ibihe bigoye, harimwo ingorane z'ivyiyumviro n'ubutunzi. Ndayishimiye nawe yasanze igihugu gifise ibibazo vyinshi, ariko atangura kucitaho akoresheje uburyo bw'imvugo n'ivyiyumviro. Ku vy'ukuri twariko turagereranya intwaro zibiri zabayeho kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2025. No kuvuga ngo imyaka 20 iheze turi mu ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD. Ku vy'ukuri Uburundi buracari mu rugendo rugoye, ariko kandi urwo rugendo rushobora gushika ku ntambwe z'iterambere rirama. Ya ndirimbo y'iwacu izwi n'abantu benshi ngo warapfunwe ntiwapfuye. Igihugu cyacu rero kizofunwa ntikizopfa, uko vyogenda kose kizotera imbere. Harakarama indongozi z'u Burundi, harakarama abenegihugu,
harakarama Uburundi bwacu. Harakarama kandi wewe wumvirije ikiganiro, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye wewe twabanye kuva gitanguye kugera gisoje. Naho jewe twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Imana iguha umugisha.